Bwari bose kuba wowe nyimba utabukeneye ubwo bufasha kuri jewe hari uwundi muntu aba bukeneye kuko bose ntibari kuri nivi imwe tuvyemeranye nkunze kubona abantu biha ibibanza bagira gute ngo je ndi mukini no ujya kugira ngo agere hajyanye yarakoze kandi izo challenge uri kuracamo nawe naragiciye nibaza ko atakibazo na kimwe kibe hari muri ivyo nibazaga nta kibazo na kimwe n'ubundi kiba cyari uyu munsi turi gukorana na Emerson kandi Emerson ni umwe mu baririmbyi aho gutwara Sangano Award ariko kandi aheruka mu gihugu ca Kenya abantu bakunda gukora ku masanamu mwari kumwe Emerson muriko mukorana hande manager cyangwa nk'umuntu avuga ati nkuko akora bivuga ati hari ikintu ushobora kubona ku murinzi naho twatumunsi umwe nafasha nkagira ibintu kugira ngo agira aho yigejeje kuko bavuga ngo ijana ntijya nka murindi. Okay, nibaza yuko ikibazo ni cyiza umenye kirorosha ariko kandi kiragoye parce que moi akesh sinigera nemera je kuba manager w'umuntu kuba manager w'umuntu c'est-à-dire aha mu Burundi maze kubona yuko n'ugize label aragira bimwe ashize mu makontra kamagaraza media bakagira conference de presse mukabaza ibibazo ati none uyu muntu mugiye gukorana mu kingo cy'imyaka ingahe urumva mufasha ibiki akavuga ati je ndamwemereye collabo internationale zibiri mu mwaka urumva akavuga ati jewe muri kontra harimo yuko nzomupangiriza ya 500,000 zomugirira shopping kwa Oscar Fashion urumva ibiki nibiki urumva kamwemera ibintu byinshi kamwemera ati nimiburi bazokora video 6 mu mwaka urumva ni ibyo kweshi ndakunda kubikwirikira muri keshi je mperuka aba conference de presse ico kiganiro cyo kubabesha makuru akabwira ingene batanga ingene bihera sindabona bakoranya babesha makuru ati kontra rero tugomba tiyongere byagenze uko nuko byama bihera umwe wese agende afashe inzira yiwe undi yagiye ukwiye anagihe biba kundirimba imwe bigaca bihera kandi ivyo bihari byinshi nivyo bigwire nico gituma rero je keshi ntakunda kwishira muri uwo mutego ahatuki ngaho nyene naguceriyemwo kubera iki nawe kubera iki cyo kintu uzi ko yari utovuga ati jewe nka Oscar Fashion ngomba jewe nitwasinya novuga ngo ivyo bintu abantu bamaze kwishiramo kumenga ama contrat heruko jewe ndabereke mbumwe akataraboneka nanje ndabikora ivyo bintu jewe ubwo bushobozi bwanza je ntabwo mfise jewe nanje nkeneye umuntu amanaginga erega nibi bisaba capital nini ya bisaba uburyo aka kazi kugira ngo kabemwa umwaka w'imyaka 2 je ndakamaze nk'imyaka 10 nukuvuga kugira ngo umengwana kijya kirato kigume kiri hajyanye atari kijya nyene hahinduka urumva atari cyama ikindi kigisubirira niyo ni ntambara mu zindi none wayinza kwisha mu zindi ntambara zo kugira ngo je ndiko nanigana no kuzuza etagere ijinisi hanigana no kuzuza etagere ibirato hama nza kushiramo ni n'abaririmbyi nabo nago barakubwira nimba hari ikintu kizimvye umuziki urazimvye cyane ubuzima bw'ubustare burazimvye abantu rero jewe Emerson turakorana gusa nkumwe abavuze basara kwegereye ndashaka ubufasha hanyuma muraza kuraba ati uyu muntu afite ivyumviro bimeze gute urumva yego je ndakubwira nti sawa ko iyo umuntu mwegeranye muraganira murahura kenshi mukaganira ukamenya ati ejo niyakenera agafotoshoot kekenera kantu wanje azokaronka iyo faveur kayimuha hanyuma ejo niyambwira ati ntiza 200 ngaho ari akantu ngiye gukora kakadir ukabona ntaco bigutwaye urashaka kuyamutiza ni ibintu bisanzwe ni nko nawe yone umbuti je hari ibintu ndakora kandi birunguka bizonyungukira urumva kuko nyimbo muzina niyo nyimbo muziki utunguka kubera ko abantu bawukora kubera kiduma gushika ni isata rawuheba nene wala wale karazunguruka Europe kubera umuziki abo gusa abantu nibicara uruhande rumwe bavuga ati none umuziki uyu kidumu bari karagaciye abanyara karagaciye ndiko ndavuga nti rero umuziki nakazi nk'akandi hama rero biratahuritse Emerson n'umuntu akuze
aracyarondera mu muziki icyo ari cyo, si imyaka 2 cyangwa 3 amaze mu muziki urumva. Ubu ariko aravuga ati ubu rero umuziki ndashaka kuwufata nk'akazi kubera ejo azobona akarusho. Yes. Cyangwa aramaze gukabona urumva. Maragumane ko kwizera je rero novuga twegeranye muri ubwo buryo, mu buryo bw'impanuro, mu buryo kwa kano kamwe cyangwa kandi nta modoka mfise mpaka lift nshikane kuri airport ndagiye ndarosa akadiri ko kujabuka none si ibintu bisanzwe cyane. simba na munyakabiga ntacyo binyiciye igitoro kirimo naye igitoro kigoye urumva gutyo erega mbega kubera iki abantu we basi uri umugenzi wanje none kubera ko abantu batangazwa wewe nuko turabagenzi menga hari igitangana nta gitangana na kimwe kiri nuko nyene abantu menga ntibamenyereye ko bana abantu ariko barakorera hamwe bamenyereye ko abantu bahura hama bagashwana bagatandukana nta bindi nivyo bama bititse je nta rimwe rigashira ingorane imbere nta nimwe nigera mfashe umuririmbyi ndamuze kw'inyungu iyo nyungu nzoshikirwa azahora umunsi tuzohorera n'ahantu akabwira ati bana akira agafanta basi canke ngo dusangira icyayi ndakubwire bya bintu burya byarungutse. Emerson so muririmbyi mbere mukoranye n'abarinzi benshi maze gukorana niri itandukaniro ubona rihari hagati ya Emerson n'abandi mumaze gukorana. Nta tandukaniro nimwe rihari kubera bose n'abaririmbyi kandi base n'abana b'u Burundi biriko rashigikira rero nto kirazira gucagura. Je sindi wa mu nico natuma abwiye nabyo by'ama eglise. Eglise ni iki? Eglise ni nk'imiryango ni imiryango muri rusange kandi imiryango yose nibaye cyo kimwe urumva ni ukuvuga ngo rero jewe mana siyense nta tandukaniro mbona kubera ko support ishobora kumuhana ishobora guhana n'undi ari wese mugabo gusa sindiko ndararika kuko jewe vraiment hari abantu bakeneye ubufasha nibe cyane bibona kwandika message hamukabona nico bishura mugabo hari gihe umuntu ashaka kwifata ukundi mugabo nta mutima mu buhari nuko gusa nyene muri iki gihe tubaye mu buryo sikirenga je bundi ndawe mfise uburyo no kuguruye ngira ngo niki nka studio cyangwa nka media promoting abaririmbyi gusa kandi surtout abantu b'abapeti bakiri hasi bajya bacironde bajya ni bakunda kugira ingorane abantuze bitwa bamaze kwitwa abarigent abo barakuze rero kwigurira akanuze ko gufasha bajya peti bakiri bato bavyare baduge hama ni batera imbere bazorira abandi kandi ico kintu mwe ba promoter ba peti bato barabidogera ngo gute kubera ko mwe mushaka gufasha umaze gutera imbere ujya amaze gutera imbere isi yose iramuzi n'abantu bari leta zimaramuzi n'abantu bari Canada baramuzi wayo tuzana kuri kamera ujya muntu nawacirondetse agaragaze iyo mpano yiwe kubera ko mutabikira ibyo turabikora je nk'abantu none kwa mabidogera je nk'abantu tuyaga je kesha no post nkunda kugira ati wembwira hari post nigeze kwandika kuri Instagram ndabaza ati mbwira ikintu nkundira n'ikintu nyankira hano bavuze ati vraiment wowe message na muntu ashaka kunyandikira message sinamwishure ngara undi muntu aje ntaraza wandikira ugasanga arigira undi muntu meme nabandi bije ntaratangwa hari umurinzi wandikira akigira undi muntu agasoma nayishure ubwo no munsi nanye namwe ati arashaka kunyandikira ati nkuyu ndeka kwishaje bigenda gute je nibaze ko akune dukiye kumenya nubwo ikiremwa muntu we nkuko ariko aravuga ubufasha bw'abantu bakiri bato burakenewe ariko kandi amwe mumaze gukura hari ibindi bintu mu mwarakoze n'abantu kandi baba bakeneye kumenya nayo mpamvu no munsi nari kugenda no munsi nashaka kugenda n'umuntu ariko arakugira ibintu vy'ikaranga turakorana no munsi nakeneye kuza kwa Oscar nawe nyene nawe amaze kugera hagere nawe nyene kumbure ni umuntu kuko ujya wikaranga ni aza kora Oscar biraza kumufasha naza avuga ati burya nanje cyane cyane nanje nzohashira wazidandaje nawe karanga amagi n'inkwavu narazoroye bijya byose ukunda kumva perezida avuga je ndabena byose ujya buzima bwose nabuciye nico bituma je ndakunda kwirikirana ikintu numva ko nkora mu ikintu ubundi ko niyumvira gusa kwirimishiriza nkuko nahora ndi makeya kubera ko nabevye kandi estimate itahagaze buri munsi ntanga amafaranga yo gusuma kandi bonse ngiyajeje nyene njya n'umuryango wari kujyo wirimi naye kujyo nirimi mwebwe basigaye hari ya gatoma ndoza vuba janda skaragira ngo maze kurima kubera iki nane bazabona umustaye gusumba pereza ko yari aralima kwe kandi arimo je ndarima wewe ko banka no kurira bisi ngo umustaye none umustaye gusumba bisi ndayifata vraiment babanze barabizi bisi ndayifata oya niko yanyene ni kubera aya ko kantu pardon
muramba wa star ni kubera nkunda kukumva ngo ya murumva ko ariko umwanya umwe mbwa ikintu mpora ntahura hari ikintu bita brand n'ikindi kintu jari ukuntu yego mu bundi buzima hari umuntu akuze nkurikirana cyane kuko ikintu maze kubona Oscar uno munsi nk'umuririmbyi kanaka cyangwa umusare kanaka kuko nawe uri umusare kuko umusare si umuririmbyi gusa star n'unuvuga ni inyenyeri n'umuntu icitegererezo cy'abandi bantu kuko no munsi naba Oscar ni yaba ari icitegererezo bakavuga korana banaka sinanse kuja muri restaurant y'amajana 5 ni vyiza mugabo bakabona niyo yamajana wa muntu muto yamurazo avuga ati nawe ntaca ndushije aca yidekuraje acabona kumengo nawe birasanzwe mugabo tukiraho nyene ibisigura yuko uca mu buzima utaragera kubamo ni naho nico niko navuga ube nk'umunyamerika kandi utari umunyamerika hari ibintu bitumotiva kubera urumva kubera twabibonye ku bandi ni sawa je nk'ubu dufate mu miseze urabona ko hari kize kuba ikibazo c'ibitoro yes none kubera kinza kwisha muri stress igitoro bavuze ko mu minsi 5 canke 6 kizoba cyabonetse modoka ndagimiza muhira ngatambuka gatonya nkategera bisi je narigeze no kubana bisi nayo itaye n'amaguru amajana 5 canke yambara impuzu za sport nkize n'amaguru urumva ariko ejo bazonyita umu escrow bazovuga ati byaya tujyana amajambo gusa ijyama yiyemera kujya nyene no kuvuga iki ni bon peut-être twakoresheje izina ry'ubustari kubera umenga nibo tubona hafi cyane navuze sitari ariko hari n'abantu basanzwe babaye muri ubwo buzima ariko si vyiza tuvugana ukuri si vyiza kubera iki ngaha mu Burundi tumenye kuvuza ikintu kavuga ngo ukuri ngo kurababaza kubera iki kubabaza ora kijya kintu utahuye ko ari ukuri kijya kintu bakivuze ko ari ukuri ni ukuvuga yuko bushaka yuko ejo hagire impinduka basi habiyo changement jewe sinzoje kweskuroka abantu bambone nk'umu escrow kandi bambone mu ishusho mbi ahubwo ni bambone mu ishusho nziza mbicitegerezo koko none nyimba ndi inyenyeri inyenyeri n'umuco none no hinduka gute umwanya umwe nkabo boneshereza abantu umwanya umwe nkabo umwizi ubundi nkabo umuco reka abantu bambane muri burya buzima nyine bw'umuco of course twavuze byinshi waciyemwo byo urakora nivyo wakoze ariko navuga ko ibintu byose byama bifise intambamye kugira umuntu hageze aravuga ati vraiment jibi ibintu navuga ngo navuga ko byabaye ikibazo mugabe iranyigisha no muso twarafise ibintu avuga ati navuga ko yahuye n'ibintu yaciye mu bintu bibi mugabe ivyo bintu vyamwigishije ni nk'ibi none dasiri uretse ko abantu babana nyene babana ko yarateye imbere challenge ego izo ncamwo mwubu nizo ncamwo nizo naciyemwo muri kahise ti double imfuvyi nubwo buzima bw'ubufuvyi gasha buryoshe n'ubu nta buzima buriho buryoshe kuvuga ngo imfuvyi zose zibayeho nabi muga nta buzima namwe bw'ubufuvyi buryoshe ko yini imfuvyi urifuza kwiga bikanga ukifuza gutera imbere nk'abandi bikanga ukifuza kujya saa sita bikanga nakuzobiri yashu uzohangayike niho uzobona abantu bamwe bari mu mabarabara bari gutora ku mayarara ni kubera iki baba mu buzima bwo kwihebura ubwo je Imana yarafashije kubera je ico gihe cyo kwihebura naco nagize nubwo navuga ntihabaye iyo chance yo kwiga amashuri maremare ariko nagwanye mu bundi buryo basi je nyimba ntize umwana wanje azokwiga sinasi yasi bisanzwe umenga nyene ntibiryoshe ariko challenge zirahari guko nk'ubu wifuza tuvuga ndifuza nk'umutahe miliyoni 100 canke amajana 200 nuvuga ngo ufise miliyoni wifuza miliyoni 2 izo challenge nazo ntizibura kuko ubuzima butera buduga n'ubu izo challenge ndacazishise mwa gusa ntibikiri bibi nka kera ndavye aho navuye naho ngeze je narateye imbere kandi abishimira Imana nibaza naho kajya kubibwira umuntu agitangura kubera iki wihebura wowe ukomeye umenye ko ufise chance hama icyo udafise umenye kuzokironka cyo canke hirya yejo ibintu bisanzwe gusa bisaba umwanya gusa yego
Of course twaganira ibitari bike na Oscar yavuze ku rudandazwa aravuga ati cambe na mbere no kwihangana ntubone umuntu ageze ku miliyoni 100 aba yaratanguriye ku gihumbi nibaze ko nibaza ikiganiro niwagisubiramo neza kumbure biraza kugufasha kuraje ariko kandi twaganiriye kuri ni na kirekire niyo mpamvu je mba ngomba ikintu cigisha ariko kandi twaganiriye ku buzima bw'abaririmbyi Maniro Kabanaka aravuga novuga ngo arafise umutima wo gusupportinga arasupportinga benshi barabizi kumbure nawe gira ikindi kandi we fasha umuntu nawe kumbure avyogira nico abifasha Oscar tunagushimira kwa wadu kano kanya ko kandi gato no kugira worangiriza ku bintu bibiri wogira ubutumwa utekera bariko baratwumviriza no kandi hamagarira abantu hano muri Village Market FDs yewe twe turi hahandi nyine kibanza kirahinduka ko twifuza guha support abandi namwe muze support mubandanye mudutera intege kwanyu kuza mugakunda ivyo dukora mugakunda ibiratu byandatunaza ibiratu bifise karite nziza abari hafi n'abari kure birabashikira ndashimira Imana kuko igihe cyose nkoze ikiganiro na mama na feedback nziza cyane hari abantu bambwira bakanyandikira message bakambwira ati turagukunda tuzoza mu Burundi tuzogushorera ivyo bintu rero biraterana intege cyane narungutse umuryango munini ya cyane ni hari abantu bibaza yuko iyo ugize umutima mwiza umenga no gusesagura oya kora iciza ubwo kiya ciza ukora yewe n'abantu baravuze ngo koresha twagisanga imbere ugikosanga imbere jewe narungutse inshuti nyinshi cyane batamenye ko nabaye umusitari mu bintu bibi mu bintu byo kugenda niyemera oya bamenye gusa kuko bavyiza nagenda korera kandi n'ubushikara nkora hama gasanga nyene muri ubwo bumwe nyene abarundi dukunda ivyacu dushigikirane ukabona umuntu ariko arageza akora utuntu twiwiwe kuza umuponde ahubwo mutera intege uko aho ugeze nawe arashobora kuhashika cyangwa kana harenga nivyo namambwira abantu peti yangu ntucike intege wowe uri kuraraba kino kiganiro gira ikintu wumva ko novuga basi kigusunika basi gusa umenye ko gukora bituma umuntu gukora nivyo bituma umuntu atera imbere ntuze wicara uruhande rumwe ucuvuga ngo ntacu ngo Imana izompezagera ni sawa ariko kora Imana ihezagira abantu ko barakora murakoze cyane kumbure mu kurangiza ni naco kibazo giciye kiza mu nyuma kurahamagarira abantu kuza ngaha bumvise Village Market bakumva Oscar Fashion Villa navuga FDs hari abantu basha bumva ni ibintu bizimvye gusa bagatinya birasanzwe obamara amatsiko ijya pri yo mu isoko atwe tura ipanaro tuzanaza cyo kumwe n'umuvumera kubwo ntibitinye je nabaye mu buzima buciririkiye hanyuma nakoreye mu isoko mwanya muremure sinza guhanega yego nivyo kibanza kirazimvye ariko twe tuba twifuza ko ibintu bisohoka nimba abashinwa barateye imbere bakora ibizimvye bakora ibimoyene bakora umuntu wese kuri sayi arashikira n'umuntu wese aje muri nukuvuga ngo no ngaha rero wowe ushaka ikizimvye kirahari nawe ushaka ikizimvye kirahari ntibikenewe rero nivyo yari shabatinya adisina oranza mugono munsi ni sawa atando umuntu ntangore kuza ngaha nibaze bose je kanza jewe ibintu vyiza nabonye adanaza ni t-shirt zama brand Bantu Boy nabonye n'abandi na Birimani Boy yani brand twadanaje cyane peut-être ngira ngo ni sinzi of course ni vyinshi tunagushimira murakoze cyane numva ikiganiro nyene cyaheze yakuzanye ibindi bintu mugabo ni sawa kuko niki novuga jewe nyimba ndi Oscar hari byo nigiye ku bandi ntuzotinye guhanuza ikintu nkono kugira ngo kibemwo neza ucinjiremo neza baza bagukuriye naho wowe uri umuririmbyi kabaza uti wewe ko ugeze aho ugeze kubera kariye yawe muziki nanje noba gute ntawe ugira ibintu mwigiye vyiza birahari hajya kwaza abantu umuntu yarateye imbere hariho ibintu vyiza nabi baba yaraciye kandi ivyo byose biza gufasha muri experience yiwawe nibaza ko ari ivyo je namambwira abantu nta na rimwe nigera mpakanira muntu ivyumviro vyiwanje ndabitanga ku buntu ni benshi nigishije akazi uyu munsi ariko barakora kandi bashaka banateye imbere bameze neza cyane murumva
barasumba nuko jewe meze kandi je ntibimugwaza ntibimbabaza parce que unje kumbwira mba nifuza ko nawe utera imbere nta kindi nico ciyumviro nashaka kurangirizako murakoze cyane turi kumwe twese birashoboka